abakunzi bawe mu entertainment cyangwa abakunzi ba Rovera Muhimbare bijya bariko baravuga by'ukuri nibaza ko ubwabo nyene barabonye ukuri baratahuye ukuri abantu ubu bafise ibyumviro bigera kure barazi gutandukanya donc bya AI barazi gutandukanya ukuri ariko turashima Imana ko byarangiye amahoro kandi Imana yakoze ibikwiye. Nta muntu n'umwe twagiriza ikosa, nta muntu n'umwe tudashimira, ababivuga ababifashe uko babifata kila muntu wese yakoze cyose turayimushimira. Nachima manda muramushimira. Turamushimira cyane gano umwana w'Imana. Iyi burunga nta sare nimwe iraboneka. Sinibaza ko no mu Burundi hari isare ishobora gukwira bajya abantu bahora bazi. Urabona ijya eglise abari ndani bashobora kuba abantu baje na 8 mugahanze hariho igihumbi babuze aho baje kandi nta kundi. Ubu turiko turasenga Imana kugira ngo idufashe tutangure gukorera ku mastade. Nishimiye kuko hariho byinshi tubonera hano hantu urashobora nubwo utorengana ashaka kuba usanzwe ugasanga uranose maneja canke impano yawe ikagaragara. Vraiment ku bantu babajiriste buno musi bubahwe uko twese byari byaducanze ariko aho intashize uheze ukemera abandi bashimira cyane kuko bafise igikorwa kidasanzwe nko muri finale ndabona ntibizoba byoroshe cyane ariko byose byari byiza turanezerewe n'abatashoboye kurengana mbonye bagiye bishima ko byagenze neza cyane. Mbe muri Ndagahende bigezehe kuri Rovera? Nituramenye ukuntu bipanze donc amanomination ntarasohoka ariko turizera by'ukuri bizogenda neza. Wowe nka manager wiwe urizera? Ijya modoka ni wanje ndabyizeye. Yes bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Turanezerewe cyane kuba dushoboye kugera kuri no munsi. Ni gitangaza Imana iba yakoze, ni gitangaza kubona mu gishingo c'amasasu, mu gishingo c'amabombe, mu gishingo c'ibibombe ruhonyanganda turiko twumva inyoni, tukumva inkoko, tukumva n'akayaga. Bonke kino kintu wowe ucumva gute iyo turi mu gihugu gitekanye? Ni munezero udasanzwe kandi by'ukuri nimba ari ikintu cyambere nishimira ndakunda Burundi turatekanye by'ukuri. Nukuri ni ibintu biba ku bihugu bike cyangwa umwaka imyaka 5 nta myuzurira nta bya bintu nyambara maneje ntaki kandi rikinyohera na nkubundi mu Rumonge shitse nganda za kunwa amazi yo ngaha ngende Bujumbura nwa amazi yahe Gitega yose turitsa igihugu kimwe nico kimeze nk'iciwacu mugabo ibindi byose kabisa ntupfa amazi unyoye ariko ini wacu ni sawa. Ibintu ni byiza kinacho cangyoheye no mu Rumonge vraiment abantu baho barakundana sana cyane barakundana sana ku rwego rudasanzwe vraiment. Naranezerejwe n'ukuntu muri no concert muri no competition uri kurata urategura umuntu yaraza mbe mu journalist wa Gatech ndagufasha iki urafite staff kora bro urafite staff kora bajya abantu babakuye hemana abantu bakunda kino gikorwa n'abagenzi n'abantu bankunda kandi nabo nyine bifuza gushigikira zino mpano. Je waranyemeje. So singoma yuko twinjirira ko uyu munsi burya aravaze waranjanira niki hari ikibazo nifuje yuko no kuganirizako. Birazwi uri mu manager wa Rovera Muhimbare. Kandi ndanagukeza n'indirimbo yugeze kure. Misi nwe bihomba amajana 2 birenga muri gospel ni intambwe idasanzwe Imana yatugiriye neza pe. Ego vraiment. Indirimbo yashitse kure ku mitima y'abantu baratwandikira turabibona indirimbo imeze neza. Mbe muri Ndagahende bigezehe kuri Rovera? Nituramenye ukuntu bipanze donc amanomination ntarasohoka
ariko turizera by'ukuri bizogenda neza. Wowe nka manager wiwe urizera? Ijya modoka niyo wanje ndabyizeye. Reka tubyize kimwe canke bibiri kitwemeza canke kiguha icizere yuko umuririmbyi ukurikirana Alvera azoshobora gutwara akajya gashimwe. Afite digital asset ikuze kandi afite abanwanyi mu mpande zose z'igihugu zose. Urashobora kuba umuririmbyi ukamenyekana ugasanga umenyekanye ahantu hamwe, ariko we n'umubibi wari ya ruguru aho mpora ngenda kure hose sanga bimeze neza. Alvera baramuzi, indirimbo ubutumwa atanga burashika kure. Ni umwe mu baririmbyi dufise mu Burundi ubutumwa bwiwe bushika kure biciye mu buryo bwo kuririmba. Ubwo turabishimira Imana cyane. Ndagahende rero nta makenga karataha muri cyo numva umutima ndemye. Ariko twebwe abana b'Imana uko bigenze kose dushima Imana, aba hari impamvu icoco. Ariko turizera. So hari ikindi ngomba tugire ko tukiri Alvera, tukiri kuri Alvera. La fois passée harabaye amajambo menshi. Bigenda gute umuririmbyi ukurikirana ufasha mu bintu bitandukanye akaba amajambo kagumuhoze? Okay, twebwe bijya bintu twarabyumvise, mugabo twabyumvise twese turi bize mu gutegura indirimbo, mu mavideo, iki twabona abantu bayitwandikira. Ariko tumaze kubibona twaravuze ati hari bitari ko biragenda neza. Ico dukora twebwe nuki turasenga tukavuga ati Mana hari iki niki turagomba ugira icyo ukoze. Kuko kugenda dusigura ngo ibintu byagenze kuna kahara batwandikira ngo abanwanyi nimutubwire ibi bintu twe tubitahura. Ati twe tuko turasenga Imana. Ico mvuga ni icyaha, ikintu kizokwereka ko uri mukuri kandi ukora ko Imana by'ukuri. Satani nakugera umutwe kandi bigeragezo biraza. Uzogombaze n'umupastor wari wese ati mpa histoire ukijijwe utakora Imana neza, ibigeragezo bimeze gute biraza nizo jyaze umukristo. Kandi bijya nci kwereka ati ndiko ndakora ko Satani ariko arampiga. Erega uruwa Satani muri ko murakora nawe utari ko ndahagaze neza kurondera kwiki. Ariko kurakora avuga ati ujya muntu ariko arasatira reka tumutere iki ibigeragezo. Ariko nta muntu numwe twagiriza ikosa, nta muntu numwe tudashimira. Ababivuga, ababifashe uko babifata, kila muntu wese cyo yakoze cyose turamushimira. Na Chimamanda muramushimira. Turamushimira cyane gano umwana w'Imana. Turamushimira tu. Chimamanda nivyo yavuze urarangije uravuze ati n'umwana w'Imana. Muri we entertainment turamushimira. Nta makosa tumwagiriza. Kuko ibintu nkabijya twege biraza kandi tusanzwe tuzi ko bizoza. Ariko tufise ukuntu twifata. Turabwira Imana ati Mana warateye iteko y'umuririmbyi, ubutumwa bwiwe bushika kure, hari ikinaka kitaje cyashitse kiriko kiragomba gucafuza ijambo ryawe. Ubwo kora ibikwiye nk'umwami. Ubwo rero Imana yabitunganije neza byaraheze. Nagomba cyo novuga ni abakunzi bawe mu entertainment cyangwa abakunzi ba Alvera Muhimbare. Bijya bariko baravuga by'ukuri nibaza ko ubwabo nyene barabonye ukuri, baratahuye ukuri. Abantu ubu bafise ibyumviro bigera kure, barazi gutandukanya bya AI, barazi gutandukanya ukuri. Ariko turashima Imana ko byarangiye amahoro kandi Imana yakoze ibikwiye. Ariko ndababwira by'ukuri ko dushima Imana muri entertainment kandi dushimira buri muntu wese kuco yavuze, kuco yakoze, n'abandi bashoboye gutanga umuco kuko hariho abamenyesha makuru by'ukuri bakoze akazi kabo mu kwerekana by'ukuri ko arabamenyesha makuru barondera inkuru mbega ibiko byabaye bigende gute kandi barakoze cyane. Turabonye nka Starboy yaregiye akora amatohoza. Yego cyane turamushimira. Ariko Starboy avuga yuko bavuga yuko mukunda kumusororera ugasanga ibyo exagere mu kubavugira. Ntabwo atuvugira. None bajya abandi nabo umenga bagomba kutuvuga nabi. Hari abandi babasororera nabo. Suko biri. Ariko umenyesha makuru nuko yumvise ikintu aca agenda kurondera ukuri hanyuma akakuzana ukuri, akarondera amakuru. Kandi ukura naraba by'ukuri urabona ko bijya bintu byari biteye ubwoba kandi nta kuri kurimwo. Ariko turashima Imana ko yabikoze. Imana yabikoze neza. N'indirimbo twashe dusohora yakiriwe neza cyane.
ntabwo bitaye kuri bijya byabaye ariko kijya n'ikimenyetso tatweretse ko turi mu rugendo umuririmbyi wacu ari mu rugendo rugoroye neza. Ni wahanuye Alvera gushaka gufungisha Cheval? Ivyo ntabwo byigeze biba n'umunsi n'umwe, n'abantu babikreye bagomba ama views kandi twarashimiye n'abantu baguma bazana zijya nkuru nimba vy'ukuri byarabafasha kugira ngo amapaje y'abakure canke bagire nimba byarashitse biciye kuri ijya foto bashirako nabo ni vyiza nimba hari cyo yabafashije. Abo nibo bashobora kuzana ivyo bintu bakiyumvira ngo bagomba so twari wanashaka harageze n'igihe Alvera ari mu masengesho afata umwanya yibere mu masengesho ibyo byose biko biraba ikarasenga. Yego nike wobwira abantu basenga nkuko kwiwanyu ariko babona ikintu nabo bakaca bagenda guhangana n'ababikoze kuko twama tubibona twege position y'abantu turi muri gospel. Turafise amategeko ngenderwako, turafise amabwiriza Imana yaduhaye. Ayo mabwirizwa rero niyo kenshi twisunga. Ikintu nkakiya kibaye dusanzwe tuzi ko bijya bibaba n'ibindi bizoza. N'ubunye nari biriko birategurwa n'ibindi bigomba gusa kujya birashobora kuza. Ariko twebwe turafise umuntu tubwira, ntabwo twisigurira ku marezo sose ngo byagenze kunaka no kunaka. Abarundi bakunda kwivuga ngo wisiguye ubu vyononye. Ariko turasenga Imana, Imana ikamenya ukuntu bitumbereza. None ntivyaheze. Cyaraheze ata muntu numwe aravuga ikintu na kimwe. Twe twagumye dushima, n'ubu turashima kandi ushimira kira muntu wese. Wavuze neza no wavuze. Ico cyose wakoze umenye ko nta ngorane turagushimira. Mu jambo rimwe rero vyahejejwe n'Imana. Of course, bijya bigira uragomba urabijya histoire y'abavugishwa bajya tufate bajya 11 ba Yesu. Ugenda urabe kira muntu wese bigeragezo yahura navyo canke yahuye navyo. Urabe gwo mufata akaroro kuri Yesu. Yati beravuga ati none bakugiti kibisi 10 naho. Chai, bijya ntibibura ku muntu atumbereye. Utanabironse dufate urabaye umuririmbyi. Ibintu nkabijya ntuhure navyo. Ugomba baziswara bari byose kumirondera barahura n'ibintu bite ngo muri bene bakozi b'Imana bakomakomeye barabandika k'ibintu bihura nabyo utegeza guhura nabyo ariko mugatwe turi ariko bwana bonke abantu bavuga ngo uyu muntu avuzwe nabesha bumwe nabesha aratota Alvera ntonjaniranye nawe yaravuzwe na benshi bari banga barashika bajye abantu bamaze gukunda ijya ndimbo barenga 200,000 ariko si benshi ahubwo ni bake babishira ku mapaje yabo kuko basanga bafise abantu benshi ariko tumanutse mu commentaire nabajye abantu baba bafise twarabona ko bariko baravuga ibintu reka tubirinde turabiyo bizoherera. Yego cyane ndongo bari benshi kandi erega twaragiye mere kuba babaye benshi kugira ngo ukuri ni kwaza kuze gutahure bajya benshi. Numva meze neza cyane iby'igiciro kuba naratowe mu bandi. Uri mu bantu bakomewe amashi rero mengo ni mwese urizera yuko haputsi Sicyizere kinini ntabwo afise kuko ubwanje naririmbye biri muri jewe. Arabavuga yuko naho musenga ibi bintu mwabigiyemo kugira mwirondera agafaranga we niko bigona. Oya n'amafaranga ndiko ndarondera kuko birungura cyane ari gihe usanga ukoze ikintu cyokoze ku mitima ya benshi. Uvuze ko ata mafaranga ugomba no kuvuga zijya miliyoni 2 wazitsinda wote zisubira. Amafaranga buri kintu cyose ku isi igizwe amafaranga n'ayambere ariko naho nyene no mumye mu burakura. Nike wokoresha ajya amafaranga uzoronka cyanye hamwe wayaronka we yakoresha hamwe no yaronka icyambere notayigira 10. Reka ndakwifuriza Yes bakunzi ba Gatech TV, this is Mr Vibe mukiri kumwe n'umunezero mwinshi cyane tuguma twakira abantu benshi baza batubarira ngo udakoresheje ikiganiro no muntu iyo TV yanyu ntuzosubira kuyikurikirana. None nguyu
umwe mu bantu twari dushashaye kuri TV ya Gatech TV. La fois passée ntitwashobora kumuyagisha nuwo bita Cynthia. Cynthia uri bon? Ego. Uri bon? Cyane. Rero ko utavuga nk'uwabaye wa mbere nyene. Ndatumiwe. Amazina yose witwa gute? Niyo gushima Cynthia. Niyo gushima Cynthia. Wimva gute kuba wapasije muri benshi bari bitezwe ko baza gutsinda? Mba nuzuye umunezero cyane birenze umva byandenze. Wow. Ninde ukesha uno munezero wawe? Imana. Imana niyo yakwigishije kuririmba. Ni giki wobwira abakunzi bawe bariko baragukurikirana? Cyambere nuko ndabakunda. Kugira kabiri ndabafana. Akapera y'indirimbo wakoze. Mbega urukundo naho narubona simfise nuko nobivuga mbega iyo utaza nobaye uwande amashimwe yose akugarukeko. Amahirwe meza sisi. Murakoze. Hello brother, uri fresh? Sawa gose. Wow, congratulations bro. Thank you. Witwa gute? Nitwa Olivier Nyishurima. Olivier araye agiye muri finale. Wimva gute mon frère? Nukuri ndaryohewe cyane singene no bisigura ariko ndaryohewe. Gupasa kwawe ubikesha iki? Nukuri ndabikesha Imana nta bugombe bwanze na bumwe burimo atari Imana yonyene. Wow. Mabikunda. Wow. Yes. Abana niwe nabo babikesha nde? Nabo babikesha Imana kuko ngo haburana babiri hagatsinda umwe kandi mushobora gucika intege ahubwo urabandanya ukora. Ikindi gihe nabo bazopasa abandi basigaye. Wow. Hamwe byoshika ugapasa. Zijya 2 millions batanga wewe witeguye kuzikoresha. Jewe niteguriye cyambere dufite indirimbo nyinshi ziri muri studio ndiko ndategura igikorwa cha live recording. Muri live recording saba ama stage saba amatara isaba ama management manini ya gose nibaza yuko byojamwe mu bundi buryo ahandi habitswe ubundi buryo kugira kijya gikorwa gishishikare caguka nitwasohora ubutumwa bwo kubatumako bize bigende neza cyane. Wow, ko haje mon frère. Shaka kuduha kapera. Imana ni ubuhungiro n'inkomezi zanje Imana ni ubuhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha tigerayo yovya seruka yobasha. Hari abakunda kuvuga yuko kuvukiza mu higanwa wakunzwe cyane n'abakobwa nibi. Nizo. Kandi birakuneze. Nacho bitwaye. Even your style my bro. You are very smart. Very smart. Eba. Just sinzi kuberwa vraiment. Wazindi. The marriage uzonyambika wewe ndabikwemera. So ijambo canka kajambo kagasune karugi ubwira abakunzi bawe basanzwe bagukurikirana. Ndabashimiye cyane bakunzi ubwa mbere ndashimiye Imana cya kabiri ndashimiye abantu bose bantoye kuri platform naho bitari by'urugero runini ya mugabo ndizeye yuko ubu bizogenda neza cyane. Ndabasaba kandi no kudushigikira mushigikira n'abandi bose kuko impano zose ziri hano nizo guteza imbere igihugu cyacu no kwagura ubwami bw'Imana. Wumva gute mon frère? Ndanezerewe cyane. Tubwire akazina ucugira ko na akapera. Indirimbo yaguhaye amahirwe yo gupasa. Okay. Kumazina nitwa Juvenal Nicayenzi. Indirimbo yampaye amahirwe yo kugira ngo nshike mu kindi kibanza. Ivuga ngo ni impore mu mutima wanjye. Ducishirize ko papa. Ni impore. Yo. Ni impore. Ni impore. Ni impore. Mu mutima wanjye. Wow. Abantu babona zino mpano ntibazishigikire ubabwiye. Icyo nababwira ni uko bodufata mu mugongo n'umuntu iyo abari mutonya bakamenya ati iyi mpano rero bisabwa ko tuyikuza kuko hariho abantu benshi na benshi twagiye tubona ugasanga umuntu arazamutse
iyo aho yagenda kuzamuka ugasanga bagenda bamusubiza hasi. Rero icyo batumirira ni kugira ngo mudufate mu mugongo, mudufashe iyo umuntu mubonye impano yiwe yazamutse mwamwe muyizamura. Umuntu kugira agiye ahashitse hariho umusapoting. Ninde muntu wokesha ino mpano yawe? Jewe umuntu nkwesha impano yanje hari umwigisha wanje yanyigishije ari Nairobi ubu ngubu. Okay, umugwi ndimo kanaka ni umugabo yitwa Emile Zora. Turi kumwe ngaha hafi. Ya ndamukunda cyane. Reka ni naho nkakanye ndaza kumuganiriza. Yego. Uriteguye kwakira zijya miliyoni 2? Yego ndavyitegurije. Nabara kubyitegurira. Ikintu kimwe canke bibiri kigaragaza yuko witeguye kwakira zijya miliyoni 2. Cyambere na mbere nuko ngiye gukora gusumba nkuko nabikoze ubwa mbere na mbere cyose. Kandi ndamenya neza ko ni ubwenge. Iyo ushizemo ubwenge cyangwa se ugasenga ugakorana n'Imana byose birashoboka. Abatsinzwe ntibasenga, barasenga ariko hari icyo bita tekinike. Niyo mpamvu bavuga ngo hari impano Imana yaguhaye. Iyo mpano rero kugira ngo nayo umenye yuko ari impano yawe, birasabwa ko utegereza kwiga kugira ngo iyo mpano izifuruke neza. Mufere usanzwe ubahe? Jewe mba i Bujumbura. Mu Kanyosha. Reka nizeye kuzaza kuri Agateka. Yego. Reka ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Thank you. Witwa gute? Nitwa Irakoze Livia. Urazi ko twitirana. Livia, waje uva hehe Livia? Bangaha nyene mu Rumonge. Wow, nice. Kuba washitse muri no higanwa nikihe wumva wishimiye? Nishimiye kuko hariho byinshi tubonera hano hantu. Urashobora nubwo utorengana ashaka kuba usanzwe ugasanga uranose manager cyangwa impano yawe ikagaragara. By the way uririmba neza. Yego merci beaucoup. Ngo mumpe akapera kuko nabandi bayimpaye. Twagiye. Aburahamu yavuganye nawe abasokuruza n'abizera bose n'uyu munsi ngo vugane natwe vugane nawe bizana umugisha. Aburahamu yavuganye nawe abasokuruza n'abizera bose n'uyu munsi ngo vugane natwe vugane nawe bizana umugisha. Félicitations. Hamwe wotsindira zino miliyoni 2. Nikihe wozikoresha? Ikintu cya mbere nozikoresha ucamanza nkagenda nkiga nkamanza nkayabika nkiga bakanyigisha ko gukompoza indirimbo bisabwa ko ufise umuntu ari hafi yawe akitaho bakanyigisha ukuntu bakompoza indirimbo ama nanje nkakompoza ngasohora mu bandi. Reka tumanze tugende kumviriza ukuntu byagenze turagaruka. Amahirwe meza. Yego merci beaucoup. Sasa reka twinjire muri Burunga Talent Demonstration. Murakoze. Papa ako gapira karakubereye. Wewe tuntu tutumanyere rero ugira. Iyi ni logo yitwa yini wacu Burunga. None utwo dupira rero mwananja gukoresha ikiyane bakavuga ati udukeneye bigenda ukuntu ko ari abakunzi barino higanwa badukeneye bigenda gute. Badukeneye barashobora kundondera. Nkaca ndabaha umuntu ashobora kubatunganiriza. Burahari ubupira bwinshi twarabuzanye ubwirabura abagomba gushigikira izi mpano ziri ni wacu muri Burunga. Nubwo butwakira mu mpande zose ariko burahari kandi ukaguza agapira ubushigikiye. Yes of course na cyane mbona hakenewe ibintu byinshi. Haba hakenewe ibintu byinshi ariko ngomba kukubatsa ino vibe ushobora kuzuza urusengero ga ntiryari higana aho gicari gikorani mu yandi majambo. Iyi Burunga nta sare nimwe iraboneka. Sinibaza ko no mu Burundi hari isare ishobora gukwira bajya abantu bahora bazi. Urabona ijya eglise abari ndani bashobora kuba abantu 800 mugahanze hariho 1000 babuze aho baje kandi nta kundi. Ubu turiko turasenga Imana kugira ngo idufashe tutangure gukorera ku mastade. Imana izobikora kubera umutima mu bishiramwo tutinya kubera sound ibizimbye kugira ngo abantu kandi integuro zishazigwira
natwe tutararonka sponsor n'imwe dusenga Imana tugafashwa n'abagenzi tugategura bizogenda neza mana bizogenda neza so tugomba twinjire neza na neza ku bantu batowe duha umuco hari abantu baba bakwirakeneye ikintu kiganiro ngaha mwakuyemwo bangahe bavuye muri bangahe mukeneye kuzosigarana bangahe just kugira abantu kino gikorwa cyo mu kwindwi kizoshika abantu babishashaye bakeneye kubona ivyo bintu mwamaze gusigura ejo itarike harejo twari dufise itarike 17 niho twari dufise abakandida 200 abakandida 200 bari bashitse muri demi finale twakuyemwo 11 tuzojana muri finale ego cyane muri finale naho tuyitegekanye itarike 26 zokwindwi aho tuzoyikorera mu isare iri hano ngaho ya Anglikane niho tuzotegura ko niyo ishobora kutwakira abantu barenga nk'amajana 9 uko niho twama twateguriye amafinale niyo mbona umenga nini rero no tumira abantu bazoze gushikira ziya mpano 11 twarungitse kenshi muri finale turakunda gusaba nkunda kuvuga ni gushigikira impano bivanye n'ukuntu ibyiciro twabitondetse ubwo abantu bino baramaze kubimenyera barabitahuye sari ruzura hanze bakabura aho tubashira byose nibyo gushimira Imana n'abahe muzotumira bazoryosha ivyo birori benshi tuko turavugana kandi bamwe bariko baratwemerera reka kumbure tuzoshi tuvuga bose twabegeranije cyo afishe twese turiko kugira ngo bigende neza turiko turaraba umengo hariho kukumira ayandi madini canke yindi myizere ibi bintu naho uravyumvira ko gukumira mu kubera iki abayisilamu tutababona mu muhiganwa ryabo ahubwo ejo je narishanye n'umuyisilamu bo 10 rekatanga amanota n'umuyisilamu yego bo 10 n'umuyisilamu rekatanga amanota uwo twari twiciranye jewe bamwita Sules ndimo n'umupromoter wangahe ni wacu mu Rumonge umuyisilamu ubwo uvyo guhiganwa naho byo kuri sitwe tubatora n'umuntu bayiyumvisemo iyo mpano nitunabaza ngusengahe na presentation bagira ntitwavuga ati nguvuga usenga twavuga ati tubwire gusina izina ryawe n'intaruvamo ubwo uwari wese yo kumva afise iyo mpano agomba kuyigaragaza arabikaze ubwo kuba ureka abantu bagavuga ubutumwa bwiza ibikise kugira profite irya shengiro gusa canke burunga talent harimo igikorwa cyo gusenga nkuko maranda yibo harimo igikorwa cyo gusenga turashimira Imana harimo igikorwa cyo gushimira Imana tumva ijambo ry'Imana ibyo ntibishobora kuvaho naho oraramo ntibizigera bivaho atubirindi bazodusengera bazotubwira ijambo ry'Imana hanyuma tubandanye na competition reka ndagushimire bonke murakoze cyane